Haleluya. Turaha ikaze abaje mu nyuma tumaze kwakirana. None rero twagomba dushishikare n'ijambo ry'Imana. Turashimiye Imana ko twese turi hano mu ngoro y'Imana kandi tumaze kumva amajambo menshi adufasha muri urugendo rwo kuja mu ijuru. None nagomba ngo twongere ko hano mu ijambo ry'Imana turasoma muri Zaburi ya 32 turahera ko muri murongo wa 5. Zaburi 32 murongo wa 5 niwo duherako. Haravuga ngo nakwemereye icyaha canje sinatwikiriye ukugabitanya kwanje naravuze ntindaturira uhoraho ibicumuro vyanje nawe umparire ukugabitanya kw'icyaha canje. Amen. Niri jambo ry'Imana twoherako. Aha tubona uyu ni Dawidi wabaye umwami wa Israeli. Aya majambo yariko ashinga intahe ingene yabonye Imana. Dawidi yabonye Imana uhereye mu buto bwiwe, igihe we yari umwungere w'intama. Mugabo Imana ibana nawe imugirira neza kugezaho barondera uwo bumwami mu bana ba Isayi. Abagaragara ko bakomeye bazwi, abagenerale bo kwa Isayi, Uhoraho aravuga ngo nta numwe mbonye muri abo. Samweli we yari yitegereje akabona ataba bamenyeye urugamba nibo boshobora gutwara neza. Mugabo Imana iravuga ngo ya ukuraba siko ndaba, kuko twebwe abana b'abantu twitegereza gutya, ariko imbere mu mutima kumenya kazoza kanje, kumenya kazoza kawe, jewe ntavyo nomenya kandi nawe we ntavyo womenya. Imana irabarira Samuel ati jewe sindaba nkuko abantu baraba, we witegereza ku rukoba ariko jewe nitegereza mu mutima. Uyu Dawidi Samuel arabaza Isayi ati mbega none nta wundi ufise? Ati sha sigarana agahungu kamwe nako nakungereka intama kari mu ishamba hariya. Ati ariko rero ntacyo turi bukore adashitse ngaha. Dawidi ayo n'amajambo mwama mwumvise, akugwayo araza arobanurwa kuba umwami, akora neza igikorwa c'Imana. Burya bene data, umuntu arashobora gutangura neza, agatangura neza, mugabo iyo uhaye urakora neza ntiwibaze ngo Satani acasinzira. Aguma gukurikirana akwereka ibi na biriya kugira ngo uti intumbero. Haragera igihe Dawidi asiba kuja ku rugamba. Asivye kuja ku rugamba ngo kumuhingamo ku kagoroba
acatembera rero hejuru ku kigwa ciwe, ngira hari kuri etage, sinzi iyo nzu ingene yangana. Mugabo Bibiliya twereka mu gitabo ca Samuel ingene yagenda ngenze muri ico gice ca Samuel wa kabiri igice ca 11, ngo ariko aragenda gutya yo acahwana n'ikigeragezo citwa nde? Igeragezo citwa nde? Be nawe muzi none mwahasomye? Ujya mugore wa uriya yitwa nde? Sa Betisha. None mwari muhatse frame. Rero ga bene data, twese turazi ko dusoma Bibiliya kandi twama twavyumvise. Nukugira ngo twibukanye bidufashe guterama, utavuga ngo narashitse ko nageze muri izi ntebe basi. Naho umwasa adashikana umuheto basha. Bidufasha ngo umuntu wese yiyubare kurugezageze ko nimba warihanye neza, umenye ko Satani ataciye aguheba. Aritegereza asanga nengo ariko aroga yiyuhagira. Yo aya masa uzurasengera amaso yawe kandi ntuyasabe ngo ahume, kuko guhuma navyo ni bibi cyane. Ariko ucagure ibyo ugumize kwa maso n'ibyo ukuyakurayo. Bwana sifiwe. Dawidi rero amwitegereje ngo abantu w'igikundira asa neza, aca aratuma agati protocol gena mu ndabiri uriya muntu wariwe, baramuzana. Reka duce mu gitabo cya Samuel, reka dusabe umwe aja dufashe gusoma igitabo cya kabiri cya Samuel igice cya 11. Ngwino mwora dufasha gusoma ari he? Nyaruka ngiyo mikoro ngumba kubera bagize so muhere ku murongo wa mbere gere ku murongo wa 14 kandi ubinyarutse cya 11 Samuel wa kabiri. Icyaha cya Dawidi. Nuko umwaka utashe kugacikamvura mu gihe abami bakunda kuja mu ntambara, Dawidi agomora Yowabu n'abantu biwe b'Abisirayeli bose, bageseza Abamoni baziguza n'i Raba. Ariko Dawidi ubwiwe yisigarira i Yerusalemu. Maze umunsi urizina ku mugoroba, Dawidi amaze kwibambura ku kirwa, agenda hejuru ku ngoro yiwe. Maze akiri hano hejuru aja abona umugore ariko ariyuhagira, kandi yari mwiza ateye igomwe. Nuko Dawidi atuma kubaza uwo mugore uwo ari we. Baramubarira bati si Batisheba mwene Eliyamu muka Uriya umuheti. Nuko Dawidi atuma intumwa zo kumuzana, aca arenguka iwe, bararyamana kuko yari yihumanuye avuye mu miziro. Hanyuma asubira imuhira. Nyamugore asamye inda atuma kuri Dawidi utafise inda. Maze Dawidi atuma kuri Yowabu uti murungikire wa muheti Uriya. Nuko Yowabu aca arungika Uriya kwa Dawidi. Uriya amushikiriye, Dawidi amubaza inkuru za Yowabu n'izingabo nuko bigenda mu ntambara. Maze Dawidi aramubarira ati manuka uje iwawe woge ibirenge. Nuko Uriya asohoka mu ngoro y'umwami, bamukurikiza ingaburo agaburiwe n'umwami.
ariko uriya yirarira hamwe n'abanyarugo ba shebuja bose mu irebe ry'ingoro y'umwami, ntiyamanuka ngo aje iwe. Maze babariye Dawidi baterega Uriya ntiyatashe imuhira. Dawidi aca abaza Uriya ati, mbega ntiwari uvuye ku rugendo, none kutagiye kurara iwawe? Uriya yishura Dawidi ati, isanduku y'Imana y'Abisirayeli n'Abayuda ko barara mu nsago. Ndasubiramwo. Uriya yishura Dawidi ati, isanduku y'Imana y'Abisirayeli n'Abayuda ko barara mu nsago, kandi databuja Yowabu n'abantu bawe mugenzi bakaba bashagaje mu gahinga. None jewe ngendi wanje nirire ninywere ndarane n'umugore wanje. Ndakurahiye eka ni wewe ndahiro nyene sinobikora. Maze Dawidi aramubarira ati, sibira hano n'uyu munsi, ejo nzokurekura ugende. Nuko Uriya asibira i Yerusalemu uwo munsi na bukeye. Shishikara gushika ku murongo wa 15. Maze Dawidi aramurengukisha ngo aze kurya no kunywa ari imbere yiwe. Aramuboreza. Hageze mu ijoro, Uriya aja kuryama ku gisegure ciwe hamwe n'ababa nyarugo ba shebuja, ariko ntiyamanuka ngo aje iwe. Bukeye mu gitondo Dawidi yandikira Yowabu icete akirungikana Uriya nyene. Yandika muri ico cete ati, muherereze Uriya imbere y'urugamba rukaze, muheze mwigire inyuma mu mute kugira ngo bamutere apfe. Gezaho. Yesu nashimwe. Mbega mwumva iyo nkuru imeze gute? Umuntu Imana yakoresheje ibitangaza Dawidi, umuntu yanesheje Goliyati, Abisirayeli bose, ingabo z'Abisirayeli zahababutse, umwami yahababutse. Ariko igihe ikigeragezo kiraza, biramunanira kwihangana, aca akora ivyaha. Akoze ivyaha, arondera ingene abinyegeza. Nagomba ngo tuvugane bene data, ukaba warakoze ivyaha ni wihane. Nahani utihana, uri kuruhira ubusa. Sinze gakora si bahora bavuga ngo urabikora urabikora. Harako mufise ngaho ngira kara kake, hari ugafise shirako numva. Ko mutayiririmba ni muyiririmbe. Subiramwo. Muhe mikunde nuko bibatsinda ngira ngo. Haguruka uririmbe, haguruka ukaririmbe. Urabikora, urabikora, nanje ngahora nzobishira imbere y'amaso yawe. Urabikora, nanje ngahora nzobishira imbere y'amaso yawe.
nanje ngahora nzobishira imbere yama. gezaho urakoze. Yesu aguha umugisha. Yesu nashimwe. Iyo ndirimbo urumva iragoye kwitabira. Urabikora nanje ngahora kiyumvira yuko ntabibona nzobishira imbere y'amaso yawe. Bene data, je ngoma ngo twibukanye, haleluya, nimba turiko turaja mu ijuru. Iyo Mana dukorera iratandukanye n'abo twicaranye, iratandukanye n'abo mwicaranye. Hari aho umuntu ashobora gukora ibintu hakuvyihana agacazana ikigira 10. Ubuhatsi no mu nyubako acabemera miliyoni 50. Urabikora Mana dufashe cyane. Gutanga amashikanwa ni byiza, gutanga ibigira 10 ni byiza, gutanga inyubako ni byiza cyane. Naho tugurira ikindi kibanza cy'urusengero ni byiza cyane. None unanirwa gute kwihana? Dawidi rero aratumwa kati hewe ibyo wakoze indangiye. Umwami ariyumvira ingene agiye kwambara ibara i Yerusalemu. Karabaye nzosubira guca. Ati rero reka ngerageze uburyo bwose. Nzanira uriya munzanire. Rero bimeze neza. Genda rero ngibi genda mufungure na madame woga ibirenge. Ego. Ariko abisirayeli bari bafise icyagezwe igihe bari ku rugamba. Nta wagenda kurira igitanda wajyamana n'umugore wiwe. Ngejeje ngaho byo kuryamana muravyumva. Mugabo agomba kumukoresha ivyaha. Undi aravuga ati naho uri umwami ndahiro ni wewe wenyene. Amen. Simpima. Oya, mfata isanduku y'uhoraho iri mu gahinga, iri ku rugamba, ingabo ziri ku rugamba. Yo. Ngengena noke nurire ku gitanda. Imana indahiro ni wewe wenyene simpima. Yesu nashimwe. Uzuhagarare neza. Na nijoro twarabyigishijwe ingene umuntu akwiye guhagarara neza naho yoshika mu kigeragezo gikaze kigomba no kumwica. None nijoro ntitwabibonye. Ubisomye muri Bibiliya ntubibona. Ntubona Yosefu ingene yase gukora ibyaha kuri mukande kwa muka Potifari. Shadraka na Meshaki na Abedenego ntibase gusengirwa Mana kandi babona itanura ry'umuriro rihage. None wewe ikigutera ubwoba niki? Cyo tumutaguma mu gakiza. Byakugoye naho ni wihane. Kore y'abagabo hari cyo avuze mu jambo ryo kwihana umenga. Bega bazoja bose. Hazoja abihanye. Murabona izi ntebe zirateye ubona ko ziri kure y'iziwanya ariko aha naho nyene. Ibigaragazo biri ngaha rero aha kuri izi. Nibaza ngo ntabiriyo. Biriyo. Ariko
ariko bisaba ngo umuntu amenye icyo ariko ararondera n'iyo ariko araja. jewe igihe nihana ibi byubahiro byo ngaha mu rusengero ntabyo narinzi eka kabisa. nibereye mu ishingiro rya Katolika rero jewe ninjiye mu rusengero bwa mbere niyumviye ubutumwa bararirimba, hariho umukozi w'Imana. uyu mukozi w'Imana arabizi, na mbere naramuhagurukije, yari umwungere wa mbere yitwa Nsamiye Lazare n'Akayaga, umwe yari wa mbere n'uwa kabiri. hariho imico kuko abashyitsi ntibari bwabe benshi. icyo gihe twagendeye turi batatu, baca baraduhamagara inyuma ya miga, baragenda baratuganiriza. ndamubaza nti none ga nyakubahwa, kubera iki udusohoye kare? ko muhejeje n'ingoga? kuko bararimba nkumva ntiboheza. kandi n'uno munsi jewe ndirimbo ndazikunda. n'uri ko arigisha naho yomara amasaha sinurize mimi. ndamubwira nti none ko mwanyarukije, kuko sinarinze urutonde yemwe. yaba narinze urutonde ariko aho ku mwungere wa mbere n'uwa kabiri nkababwira ngo basohoye ishengero n'ingoga, kwari ukutamenya mugabo kurimwo kuryoherwa. amen. baca barambwira turazogaruka. hewe nterega kugaruka biragoye, nta ruhusha nzosubira kuronka. ati nahubwo urazoza, uzoza utubwira ubutumwa. hajya ahantu haragoye, twararondeye biranga. urazoza jewe nzobisaba kandi bizogenda neza. kandi byaciye bigenda neza. uwo munsi natahanye ubujenama. ubujenama natahanye n'ubuhe? baciye bampereza amasezerano, hariho ibitabo bijya mu Nouveau Testament, ibitabo 200. ati genda uze guhereza abishaka bose, ejo naho nzoza kubisaba. aca asanga namusabiru, aca araza nkandamusabira uhusha. na mimi nilikuwa jeshi. muga navuyeyo ibihe bitarononekara, navuyeyo 86. hanyuma rero iyo ntahe abakera barayizi, sindavyibagira. bukeye rero acaraza, ndagenda barakomana nti hariho abapastori bo mu Kayogoro. sinarinzi uwa mbere n'uwa kabiri, ntavyo narinzi vy'ukuri. uwo mukomanda aravuga ati genda ubabarire baze. aca arabahereza ivyo ati ntibazoreke kuja mu ijungu nijewe nababujije. acabahereza uburenganzira bwo kwinjira. ati rero cugenda uzobwira abantu ko kuwa Mungu tuzoza. naciye ndarika mu ikambi ngenda babwira ikuwa kama banda huyo najua. yewe ubwo bucye mama none umaze kuja kurarika abantu. mugabo uwo munsi nyene wo twari kumwe sinarize ngo gufukama twara mu bari yaragiye mwaka yari yarasubiye inyuma. ndamubaza nti none kugira ngo umuntu amupane kote ameze kuja amera gute? ati aheba inzoga, aheba itabi, aheba ubuhumbu, aheba kubesha, aheba ubuntu bwose bw'insaku. ndabihevye mu izina rya Yesu, ndiko nagenda mwibarabara. kandi byarafashe. kuri uwo Mungu rero baje baca basanga negeranije muri kantine, hari ahantu banywera. muga bari begeranije ibidaje, barakura barakoropa bahagira neza. baca baraza, pastori wa mbere n'uwa kabiri baca baza bazananye n'abaririmbyi, suti yuzuye. baca baraza, yewe
abasirikare nabo bwari ubwa mbere babonye institute yuzuye abantu baza bararirimba, baca bajaho baratubwira ubutumwa bwiza, nje ndaganira n'abakozi b'Imana ndihana. Nariko mvuga ngo murabona hariho umuntu agomba kujamwo ngo azoshike ngaha, canke ari ngaha akiyoreka akareka kwihana neza ngo arabe ingene yoshika kuri izi ntebe. Erega hasi mwijuru bene data, munajua hiyo? Munaelewa? Hasi mwijuru. None icyaha cyasanganiye Dawidi ari umwami, kandi rero mu Bisirayeli yari yemerewe no gutwara n'abagore 15 canke 20. Yego Dawidi naho yari kugira ati genda murondera inkumi 200 zisa neza muzinzanire, zari zemewe kuko yari umwami wa Isirayeli. Mugabe ikigeragezo, igitsitaza kiraza, naho uba ufise ibintu byinshi, ugasanga umuntu afise ibintu byinshi ari iby'ibihumbi 100. Yatwaye umuriyoni, n'abafise amamiliyoni n'amamiliyoni. Ni ukuvuga ngo iby'isi ntibimara inyota kiretse Yesu wenyene. Bwana asifiwe. Murabona ngaha turafise ba engineer. Ba engineer bafise amahera menshi, akabiharura, agaca bishira ku miliyoni 400. Aho rero yakuyemo nk'150 gwiwe, atari umushahara. Nagombye kuvuga bafise amahera. Yesu nashimwe. None tutibukanirije ngaha, inzamba niyamara kuvuga muzovyibutswa nande? Jewe rero Imana impa ngo nze ndabibutsa. Haleluya. Tumenye iyo turiko turaja, nta cyanduye kizogerayo. Hanyuma rero ico gihe ziwanje nobigere kwiriza ngaha, ariko reka nsozere gatoya. Jewe natanguye kuririmba mu rusengero ku misiyoni ntaranabatizwa. Ego mukayogoro uyu. Twebwe bangahe batatu tutaranabatizwa. Tumaze ukwezi kumugwezi gwira kabiri twaciye dutangura kuririmba. Mugabo kwene cyari meze neza. Duca turavuga ubutumwa bwiza. Mu myaka 3 nari maze kuronka abasirikare 100 bakijijwe. Ku munsi wa nyuma rero muri December 85 twari tubatirije abakizwa 8 two bajanye ku misiyoni. Hataboneka delegasi iza kudukeza ivuye Bujumbura. Bageze kuza bagenda bifitiye Bibiliya. Abari bamaze gukura ico gihe murazi hari intambara hagati y'ibi na biriya. Abariho muri 85 murabizi. Hari abatemera ivyo gusenga. Baca barabafata abo babiri batatu baje kudukeza babashira mu gasho mu mabanda. Natwe dusohotse ngenda kubaraba. Ngiye kubaraba hariho umugabo witwa Mugeuzi haje mu mabanda. Ndamuha amafaranga nti uzubagaburire mu gatondo na saa no ku mugoroba. Kuko bavini Bujumbura ntako bajya. Mu makomini sinzi ko ubuye bagaburira abantu. Ariko ico gihe ntanja zabaziriho. Bacha wa undi yabafunga atamagara komanda ati
hariho abasirikare bagumutse bifadikanije n'abagenda barigisha mu ibarabara. Bana tukivuye ku ikomini pick up ngiyo tunaingia sasa, tuca badushikiza mu gasho. Bukeye mu gatondo itangazo kw'idrapo bati kuvubu uwo mubone na Bibiliya wese muce muzana mu gasho, kandi ntawe udosubira kuza kwigisha hano mu ikambi. Baca baraduhamagara kuri raporo, turagenda ngo mwarabagumutse mwe uburo ngoma ndagufunge. Batanguye ro promoteri ninde bati nicisha hayo ego mendaje nyakubaho nakarayemwo. Hariho amajambo yafasha mu kitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ingene Paulo na Sila bararirimba basenga. Hanyuma rero ngomba kunyarutsa we bica bigenda gute bati ivyo bintu niwo bivamo nyakubaho, naho uzana urusasu sinshobora guheba Yesu Kristo. Ivyo bakubwira ngo we urazi uhora udushingira intahe ko dukora neza. Imyaka tumaze n'abari mboregwa batatonda ku kazi twarababwiye ubutumwa bwiza barahinduka, ubu n'abasirikare beza. Yari umugabo azi gutukana aratukanuka, hanyuma rero ngo ngoma nzoca ndakwirukana wa muhimbiriwe uzoca uruzingo upfe nabi. Nyakubahwa ntawe amenye Yesu abura uruzingo. Bwana sifiwe. None ndi uruzingo nafunzwe amezi aya atatu ngo ndabite ndabivemo. Ndamubwira nti naho murasa mfuma mfuko. Haleluya. Bararondera cyo tuma bandasa barakibura, barashisha mu mategeko. Hajya mu gisirikare hari amategeko akaze. Baraza no muri tamajoro kudusambisha, turagenda muri sentare ya gisirikare hari Nyanzarake, turashikayo. Bari bavuze ngo nimwababona muce mubashira mu gasho, ntihagiye n'undi musirikare n'umwe bavugana, abo bagabo n'abagumutse. Hariya rero mu gisirikare byo bimeze neza. Ugwete barusoma ari ugishika utaraje n'ahantu ururuka imodoka, komanda ari ngaho bagaca bamuheza ugwete agaca rusoma, arasoma. Nyamugabo nawe yari umwangerekana, araraba ko twaborewe, araraba ko twataye inkoho, araraba ko ari uwo twarashe, arabibura. Aca aravuga ngo ahamagara umukozi. Hariho umuntu nawe yakijijwe ari Nyanzarake yitwa Kameya, yarabaye umupastori wa kabiri Nyanzarake ariko bari mu Kayogoro, ameze neza naho nyene. Aca aramuhamagara ngo hewe Kameya, no nkomanda ngo aba genda mubahereze mu vyumba abasirikare bagiye mu ikonji birariremwo, mugene mubazima n'agafanta muri kantine, no kuwa Mungu muzojane gusenga hariya ku Muyange Nyanzarake. Haleluya. Erega uwo munsi turarindira urubanza rucika, ariko araruca nawe hagarara muri bo mu baca imanza. Aca aravuga ngo mwabagabo tisa ko mwemangiye Kristo muze mu mugumeko ntazoba maramazi. Amen. Hanyuma baraza muri tamajoro baragumviriza, aca baravuga kuko ntushobora kuburana komanda gumutsinde. Baca badushira muri konje ilimite. Hano no munsi ndi mwikonje. Bwana sifiwe. Ndi mwikonje. Niko ruko yatasi mfisi. Kuva 1986 mu kwezi kwa gatatu tarike 23 ndi mwikonje. Ndiko mvuga iki rero?
Bwana sifiwe. Ndiko mvuga ngo jewe simvuga ibyo nasomye gusa, narabiciyemo. Nawe mwene data, ibizoza bikayangana mu maso yawe ntibizobura, mugabo uzigama icyo wahamagariwe. Icyo mparanira nifuza kuzoba, sinkekeranya ko gupfa nikuzombuza kwima. Alleluia, alleluia, asinkekeranya ko gupfa nikuzombuza kwima. Icyo mparanira nifuza kuzoba, sinkekeranya ko gupfa nikuzombuza kwima. Haleluya. Kuva icyo gihe icyo mparanira ni icyo. Naho nahavuye nkamenya ibyo mu rusengero. Ahantu hashitse muri 89 mu kwezi kw'indwi ngaha. Nibaza ko atawe nigeze ngora, nta n'uwo naseze, nta n'uwo ufitiye ideni. Ndibuka korari yo mu Buterere yari ngaha, nkabona ingene bajovye n'urushanga. Ndababwira ntebane data, mbega hariya nta kibanza cobayo. Jewe nagize cotisation mu Banyabuterere, murazobaza bavyane hariya. Hanyuma turakigura, ndaza nabwira umubwiza ntikibanza cabonetse. Yego, baca bansigayo kandi naranezerewe. Bahuguriye ariko wa gatandatu sinatashe, nagumyeyo. Nagiye kuvayo 94 kuko byabaye nabi, njanja kuntangwa kubera igihe kibi. Mvenja mu Cibitoki, mu Cibitoki nja ku misiyoni muri 2022 nja mu Nyakabiga, 2020 combien naje. Bwana sifiwe. Iyo mana narayibonye. Nico gituma no kubwira hano, Dawidi rero aragerageza kunyegeza ibyaha yakoze. Yakoze ibyaha by'ubusambanyi, none ageretse ko n'ukwica. Hagiye ngo ndababwire, icyaha cya mbere iyo cinjiye umuntu ntacihane n'ibindi biriyongera. Nukuvuga yuko icyaha ubuguruye Satani. Ubimenye cyaba gito nucihane. Hari wibaza ngo none nihana nari umuririmbyi, kuko muraza amategeko yo mu rusengero rwa Pentecote. Imico yaho murayizi mwebwe bakristo, ntimuyizi none? Mbega uwasambanye arashishikara kuririmba, acakora iki? Sa ko mutavuga aracagarikwa? Mbega iyo yihanye arasubira akakigwa? Mbega kigumanye naho agacaguma uzomaramara, hazoho gutetegwa.
mbega Yesu se yavuze ngo kuri wa munsi bazomvumeretse bavuga ngo iki? None vuga gose. None azoce babwira ngo iki? Ko mutabivuga nimukumbure mubivuga ugomba yihana. Reka twibukanye tukiriho. Haleluya! Twibukanye nitubisige ngaho n'abana bo muri Sunday school barabahereza umurongo bafata mu mutwe. Umuntu akaguma ngaho akaruhira ubusa akicara agakongatariya kuri iyo ntebe akicirana ibyaha ntagomba kuvyihana uburiho uzobijana he? Ni wihane. Taki Dawidi rero araja ngaho baramwica uwo oye hanyuma rero acakora rero ikintu mu gisagara. Twumvise ko uriya yapfuye kandi yasize umugore umupfakazi mumuzane. Twirura ubapfakazi. Igisagara cyose kivuza impundu. Heva rukundo rwa Dawidi yemwe. Ingene yibutse umupfakazi aguye ku rugamba. Umugabo wiwe. Igisagara cyose. N'abagomba kunyegeza. Hanyuma Imana icituma uvugishwa n'Imana yitwa Natani muri cyo gice cya 12 acara mugendera abarira Dawidi. Reka dusome soma ngwino 12 ku murongo wa 4. Soma igice cya 12 dusome duhereye kuri 4. Bukeye haza umushitsi kwa Nyamutunzi nawe yanka gukora mu ntama ziwe canke mu nka ngo azimane uwo mushitsi amugendeye, ariko ahitana wa mwana w'intama wa Nyamworo ayibagira umushitsi wiwe. Maze uburake bwa Dawidi buca buziriringira uwo muntu. Abarira Natani ati ndahiye uguhoraho kuhoraho wakoze ivyo yarakwiye gupfa. None azamurihe uwo mwana w'intama 4 kuko yakoze ikintu nk'ico akaba imbura kigongwe. Gezaho mugenzi. Murumva bene data? Yemwe Yesu ashimwe. Muri ngaho guca urubanza rero biroroshe. Munasikia? Guca urubanza. Amucira umugani Natani yatumwe n'Uhoraho ati hewe hariho abantu babiri babana, umwe yari umutunzi uwundi yari umworo, yari afise agatama kamwe niko karara mu gikaraza ciwe kanywera ku gikombe ciwe. Bukeye uwo mutunzi agenderwa n'abashitsi, abashitsi bamugendeye wa mutunzi acahitana kagatama k'umworo abarika bagire wa mushitsi kandi yari afise ibitayega. Dawidi twabonye ngo uburake buca buraziriringa. Twebwe duca imanza. Bene data tembe vizuri pole pole. Bwana sifiwe. Erega tuvuzizo hari n'izindi hariya nemwe muca hariya abajejwe guca imanza. Abacamanza biroroshe guca imanza z'abandi ivyo bavyicayeko. Nguwo muntu yarakwiye gupfa wariko nazi muri hekane ngo kuko umuntu yarabaye imbura kigo. Kwigisha biraryoshe bene data. Gucira imanza abandi ko ari barubura kigongwe
ya birorosha. Ariko iyo Mana dukorera iko macho, haleluya, iri maso. Erega Natani ntiyatinya umwami, aramubwira ati uwo muntu ni wewe nyene. Ku murongo w'indwi, maze Natani abara Dawidi aterega uwo muntu ni wewe nyene, Uhoraho Imana y'Abisirayeli avuze ati ni jewe nakwimikishije amavuta ngube umwami w'Abisirayeli, ndagukiza ngukura mu maboko ya Sawuli, ngwinjiza ingoro ya shobuja, nguha abagore biwe ngo bagusegure, kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli na Yuda, kandi niyo biba vyabaye bike banarakongeye n'ibindi. Niki catumye ukengera ijambo ryanje jewe Uhoraho, ugakora ivyo Uhoraho abona ko ari bibi, ukicisha inkota Uriya umuheti, ugacura umugore wiwe ukamugira umugore wawe, Uriya ukamwica. Ku murongo wa 13, maze Dawidi yishura Natani ati naracumuye ku Uhoraho. Natani aramwishura ati none Uhoraho agukuye kw'ico caha cawe ntugipfuye, ariko kuko wahaye abansi b'Uhoraho urwitwazo rukomeye rwo kumurogotako, kubw'ico wakoze wa mwana wavyara nta kabuza azopfa. Natani araheza yitahira iwe. Imana nishimwe. Iyo dusoma aya majambo y'ivyabaye, ni tuze twiyibuka natwe. Amaze kuvyumva aravuga ati vy'ukuri naracumuye, aremera icaha ciwe. Kwemera icaha cawe biguhereza gukira. Uhoraho aravuga ati mugabo ujya mwana wavyariye mu busambanyi azopfa. Mbere ushishikaye gusoma iki gitabo harerekana ngo mugabo aka kaga wateye mu Bisirayeli bizokubako, bizokugarukako. Ushishikaye gusoma harageraho umuhungu wiwe yifuza mushikiwe, kuko haraho utera imbuto akaba ari imera. Imana idufashe cyane. Aremera kwihana. Iyo wemeye kwihana, kw'inzambi itaravuga, ibyo wononye byose, ibyo wakoze byose, ni wemera uce bugufi wihana, usaba imbabazi. Woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, ujya munsi utabonye Yesu, woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, ujya munsi utabonye Yesu, woba wararuhiye iki. Amen. Ngo twihane, umuntu wese atunganye ibitagenze neza mu buzima bwo kubaho kwiwe. Ibyo utagenjeje neza hariya ukorera, hariya uba, bariya mubana, niwabereye umuco, niwabereye itara, none bizokumarira iki ujya munsi utabonye Yesu? Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 15, turabona umwana w'icyangazi
uwo mwana yisubirako. Usomye muri burya butumwa bwiza bwa Luka urabona neza ingene ngo yisubirako mu gice cya 15 arisubirako aravuga ati reka ngende kwa data. Igice cya 15 mu 17 yisubiyemwo aribwira atabacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza, nanje jeho inzara iri kunyikira hano. Mve hasi nje kwa data mubwire nti data, naracumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe, mpfa ungire umucangero wawe. Apfa hasi aja kwase. Se amubonye akiri kure amutera akagongwe, arirukanga amugwa mu izosi aramugumbira. Wa muhungu aramubwira ati data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe. Maze se abarira abashumba biwe ati nimuzane n'ingoga imvune iruta izindi, muyimwambike, mumwambike n'impete ku rutoke n'inkweto mu birenge, muzane yashuri inuze muyibage tujye tunezerwe, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye none arazutse, yari yarahavye none arahabutse. Niko batangura kunezerwa. Imana ishimwe cyane. Aha turabona umwana w'icangazi yari yabariye se ati tugaburire, kandi bari abahungu babiri, mu mugabane wanje aramumuhereza. Acaragenda wayiriyo mu buhumbo, mu nyuma aragorwa arafutana, agenda ku mwungere w'ingurube, naho nyine ntibamuha ivyarya, yararana nazo akategera udukorotse gasangira n'ingurube. Inzara iramukubita sawa sawa, aronda yewe. Mugabo arisubiramo ati vy'ukuri kwa data, naho nahemutse, naho nakoze ibitari byo, reka ngende namubwire ngo data, nacumuye kuyo mwijuru. Yewe wacumuye kuyo mwijuru, ntabwo ari kwa pasitori kanaka, ntabwo ari ku mukirisu kanaka, ntabwo ari mu buririmbyi kanaka, naho wamwambitse ibara, naho wagize guta, ariko wacumuye kuyo mwijuru. Aribwira ati reka ngende ndamubwire ngo naracumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe, ngomba nibera umushumba, hanyuma mpfume mba umushumba hako nguma muri aya magogo. Ngoma ndababwire bene data, jewe naho hoza unyambika ibara kwisi babaho, bakavuga ati rero Juste rero hariya genzogena nicare hariya, kuko iyo nkorera, haleluya, ibizingene bimeze, ngene niyicarire yo. Bati naho bahari inyuma hariya, kuko icyo mbaranira sizi intebe, haleluya, ariko icyo ngomba, haleluya, ukuzoca mwijuru. Ugo munyima ijambo, ugo mufata ukugomba. Yo, aho Yesu ageze, aho Yesu ageze, uko Yesu abisanze namwe ariko abisiga. Amen. Ico wacarirukanga aja kwasi, samubonye ashika, mubonye acaratura ati papa, nacumuye kuyo mwijuru no maso yawe, umbabarire jewe mba umushumba, basi mba umushumba mana, hako nguma muri ariya magogo. Aca mugwa mwizosi
ati yari yarapfuye none arazutse. Erega iyo umuntu ari mu byaha aba yapfuye, abasigaranye agatwe gusa ngaho, ariko aba yapfuye. None rero reka ngeze ngaho sindabaraze ngaho. Yesu abahezage. Ari uwumva yumvise. Ubundi ntabwo nabiheza vuba pe. Nagomba ngo wuname imbere y'Imana. Nuharanire kuba muri korari, nuharanire kuba muri urusengero, ariko uharanire kuba kwa Yesu. Amen. We ubwawe ni wihane utaravye ibi na biriya. Mu gitabo c'imigani haravuga ngo ufukafuka ibigabitanyo vyiwe tazokwigera aronka umugisha, ariko uvyihana azogirirwa ikigongwe. Imigani igice cya 28 umurongo wa 13 na 14. Zaburi 139 haravuga ngo umenyera kuri ivyo niyumvira, uziva hasi ryanje, usorongora icara ryanje, nta jambo na rimwe riza mu rurimi rwanje we uhora utararimenya. Ni buname, ndasavye ngo umuntu wese yuname arabe mu mutima wiwe. Nturabe umuntu, unama ubaze umutima wawe, hanyuma ivyo ari byo byose biba binini biba bito, renguka kuri Yesu. Yesu yuzuye imbabazi. Ntaraba ibihe wamaze, oya araba kuje gusa. Uwo mwana araza ati data naracumuye kuyo mwijo no maso yawe, ndaje umparire, ndaje ungirire imbabazi. Twarabonye Imana, twarabonye Imana idukorera ibikomeye, twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Mwene data, ntihagire uwosigara yicaye yumva mu mutima hariho ijwi rimwagiriza. Haguruka uko biri kose, nuhaguruka uze uko biri kose, nturabe urubanza bijana, ariko urabe gusa ko wihanye, amaraso ya Yesu akuhagire, nta kindi. Ibisigaye nibisanzwe bene data, ibisigaye nibisanzwe. Kiti turaguhaye kazi. Nturabe mugenzawe, wowe ubwawe wirabe inshuti yanje. Naho byaba bimaze igihe kirekire, Yesu yuzuye imbabazi. Nturabe icubahiro cawe. Usomye mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 19, turabona wa mutoza kori yitwa Zakayo. Zakayo yifuza kubona Yesu, acaraduga aja ku mugiti kuko ngo yari mugufi, ishengero ryari rinini. Yesu ahageze aravuga ngo Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurari wawe. Abanyabwenge b'ivyanditswe baravuga ngo none ga yemwe uje ntaze ko ari umunyabyaha, ariko Yesu yarabona ko Zakayo afise inyota yo kubona Yesu. Zakayo aruruka atacaravuga, aravuga ngo mwami, umugabane mfise w'ubutunzi ngoma ndawugaburira aboro. Kandi si ibyo gusa, abo nagunze, abo nagiye ngunga ndabariha ibihetangabo 4. Birashoboka ko buri ngaha hari habo wagunze. Yesu ntiri baramwagiriza ngo wewe waragunze abantu, arizana ati abo nagunze ndabariha 4. Yesu acaravuga ngo uyu munsi agakiza gashitse mu mugo gwawe. Yakora ibyo wononye rabuze kuri Yesu. Yesu niwe asanasana ivyasambutse. Aho Yesu ageze ibintu birahinduka. Tugomba tubasengera Imana. Nibaza ko umuntu wese yiyumviriye akabona ko kwiye guca bugufi imbere y'Imana. Gaduye kaze Pastor Alex
ngwino usengere aba bantu. turagushimiye mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye uru rukundo wakunze umwana w'umuntu. Ntiwagombye ko umuntu azopfa rubi, nico gituma watanze umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo apfire abanyabyaha, uwizeye iryo zina aharirwe azabona Imana. Urakoze, uriko urakebura uvuze uciye mu ijambo ryawe. Uragomba ko umuntu akiriho agifise ubwenge, agishobora kuvuga, yemerera ijambo ryawe rikamusuzuma, rikamwibutsa, akemera ko yacumuye. Kuko bitari ibyo biravugwe mu gihe cy'imanza kigeze, ibyagizwe amabanga, ibyanyegejwe, ibyatwikiriwe, ngo nta na kimwe kitazonyegururwa. Hazogera ibihe ngo ibyagizwe amabanga bigendera mu mitima y'abantu ngo bizonyeguruka, bizomurikwa, bizoshigwa habona. Kandi ngo bimaze kumera bityo, ngo ijisho ryawe ntawe rizoziguriza, rizoca urubanza umuntu wese atsindwe n'ibyo yakoze. Tanga imbabazi, girira imbabazi aba bene data, aba bantu bawe baje imbere yawe Mana, bemeye bakumvira ijambo ryawe. Umuntu wese akemera intege nke ziwe n'umuharire, bava imbere yawe bahariwe, bava imbere yawe bakijijwe, bava imbere yawe ubemeye. Hanyuma uca ugabira umuntu wese ikirwanishwa cyama kimufasha kurwana, abe mu ntambara yo kwikunkumura icaha, kuko hazogera igihe uza kugerera uri muntu wese. Urakoze Mana, ntaco byomara umuntu kugukorera humanye, ntaco byomara umuntu gushishikara kwiyerobeka, kandi hariho igihe cy'imanza. Uku ni guhishura ubohore buri wese, n'uwagumijwe n'intebe umubohore, iyo ntebe ayisezere, yemera apfe ku caha, umuhindurira amateka. Urakoze kugiza imbabazi, turagushimiye kubahaye kunesha, kandi kubemeye amaraso ya Kristo abuhagire, uhereye none ababera umwambaro. Turagushimiye kubikoze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen, amen, amen. Mana ibagiriye imbabazi, hanyuma muzoshikire abakozi b'Imana kuri ivyo mudatahura kugira ngo bagire inama. Yesu abahezagire, murashobora guhaguruka korobona habo baheze no umwanya, mugabo tugoma dusengere bana bafise imitwaro. Muhagararaho muri imitwaro. Yesu arahindura ibihe, arahindura amateka. Uwo mwami umwizigiye ntamaramara, naho byo bikomeye aravyorosha, kuko niwe afise igisubizo ku buzima bwacu. Yavuze ngo baho urabaho, yavuze ngo ubeho ntawo bibuza, yakuguruye ntawugara. Mana data wa twese uri mu ijuru, turarengutse imbere yawe Mana, turagushimiye kuri aba guhanza amaso, aba baje imbere yawe Mana, barafise imitwaro itandukanye, baraje imbere y'inyonga zawe, natwe turabarengukanye Mana. Bagirire neza, bagendere Mana, bibuke gira ico bakorera Mana, baze bahagarare bagushima, baze bahagarare bagutazira, baze bashinga intahe kubikomeye babakoreye, abagwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Abafise imitwaro iyo ariyo yose ubabera inyishu Mana, niwe ufise inyishu mu biganza, nawe urinda kubaza. Haleluya. Abariko barerubahoze
abafise ibisata ubahindurire mana, ababuraniwe ubugururime kuko imigisha itangwa nawe mana. Abageze mu bigero ubugururire ingo mu izina rya Yesu Kristo, ibigaragara ngo byarugaye byuguruke katika jina la Yesu Kristo. Aba bantu mwami baze bahagarare mu ngoro y'Imana banezerewe bashima, abatarose ibibondo baha ibibondo mana baze bahagarare hano bashima Imana ko wabahaye ibibondo, abakiri tararonka nabo bongerwa intege. Urakoze mwami, niwe wuzi ibyo bakwiye n'ibyo bakeneye, ubibakorere nk'Imana. Tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, tuvuge ngo amena. Yesu abahezagire. Murashobora gusubira mu bibanza, hanyuma by'ukuri wumva hari ikintu adatahuramwo muri ibyo bintu yinjiyemo, aze gusigara hano, ntitubatahane, muze mutuganirize. Irega dutaha uko mutashe, muze muganire abakozi b'Imana akubwira inama. Hariho usanga umuntu afise imanza avuga ati none jewe nihanye, none urino bigenza gute? Yesu Kristo arafise ingene abigenza akoresheje n'abakozi b'Imana. Hanyuma kandi nagoma mbaza